niba tugomba kumara ama depression cyari cyumviro cyanje nukureka abantu bagashobora kuba bo nyene tukareka kubimpuza uzorongora ryari uzovyara ryari mbe nta mwana wa gatatu mbe kunganuku mbega wiziki mbega ukora iki ivyo ni bibazo pomwa atacho bivuze umuntu mureke anezerwe ntihazona kunezereza. Bonjour à tout le monde, coach JP, ça fait longtemps, je suis de retour, merci beaucoup. Rero ikintu ngomba tuyage mpanibaza nti mbe qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, igiki kiri normal n'ikindi kitari normal, kuko ibi bintu aka kajambo niko gatuma tubaho, aka kajambo niko gatuma dutahura uwundi mugabo kenshi suko biri, ariko niho hava depression, comparaison, niho hava réussite, niho hava n'ama échec. Muti gute ibintu byose muri no situbamo ni statistique, ni mathématique, arandusha ndamurusha, ni compétition pratiquement. Ariko ugiye kubyihweza abantu nabo baca baba hypocrite, baca banyegeza. Ibitabo byose dusoma vyeranda byose usanga ivyanditsemwo atari byo bikorwa hanze, kuko utegeza kwerekana iyindi picha mu bantu mubanye, utegeza kuba fake. Ni kubera hariho normalite abantu bashize kuri isi. Urashobora kwibaza ati rero normalite ni iyihe? Ariko iyo umuntu ababaye aba ari wenyene, nubwo abantu bamufasha aba ari wenyene, niwe aveva la réalité y'ivyo arimo. Iyo umuntu anezerewe abandi baranezererwa mapa kuri niveau yiwe, kuko aba ari we yumva umunezero afise. Alors à un certain moment rero tubona uti normalité iri ku muntu wari we wese. Icyo umuntu akoze kikamushavuza aracyumva, icyo umuntu akoze kikamunezereza aracyumva. Ariko twe dusanga turiko turapushinga abantu kugira bamere uko dushaka, guhera mu bana bacu gushika no mu basaza. Ugasanga rero umuntu ari obligé kukwereka cagicapo wewe ushaka. Rero ansete mu cyabibaza ati reka abantu rero bakora ivyo bumva bibanezera, kuko niho azoshobora no kukunezereza uwo muntu. Mugabo iyo umuntu uri kuramurondera ko akubera hypocrite, akunyegeza ibintu, no kuvuga ko hazogira igubitora ushavure. Rero je ndakunda abantu bari genuine, abantu ujye ubona ari ugenyene, kuko ushabiye adapta. Rero kenshi tuba turondera abantu baba ingene twe dushaka. Nukuri cyo nikibazo, ikibazo umuntu avuga uko ushaka, akora ivyo ushaka, agenda uko ushaka, yambara uko ushaka, then abantu bazoza bagura imiduga, bakora ibintu kugira uriya wo hirya abona ati yaguje umuntu yakoze neza, ari muri bake. Mugabo wa muntu usanga ari akubwira ijambo ari ryo nyene, usanga abana bankwa banashaka, usanga bavuga bati aba bantu ntibabaho, uyu muntu ntashoboka. C'est parce que akubwira ukuntu ibintu biri, uko abibona, uko avyumva, mugabo bitavuga yuko wanashaka na kwanga. No, niba abantu usanga ari sérieux uko nyene no mu bintu. Rero depression abantu babaho nabi, abantu barinda bapfa batanezerewe parce que tubaho dushaka kunezereza abandi. Ubu niho cugaruka ati none ikintu kiri normal ni iki? Akarorero nk'umuntu akubwiye ati twebwe muhira tumeze uku turira kuri table twese, awundi nawe ati no umwe wese arya ukwiwe parce que turafite undi mwanya duhuriramo. Uwundi rakora gutyo arya muhira bari kuri table, acavuga ati ibyo nibyo bini normal, nibyo navyiza. Mugabo ntazi ko namwe mufise igihe muyagira n'ingene muyaga, kuko benshi bavuga ati nukuyagira kuri table. Est-ce que c'est ça la normalité? La normalité no kuyagira kuri table. Ariko nivyo statistiquement nivyo bikorwa henshi, nivyo vyavuzwe. Ubikoze différemment ubaye uwo hirya. Rero niba tugomba kumara ama depression cyari cyumviro cyanje
nukureka abantu bagashobora kuba bo nyene, tukareka kubempoza uzorongora ryari, uzovyara ryari, mbe nta mwana wa gatatu, mbe kungana uku, mbega wize iki, mbega ukora iki. Ivyo ni ibibazo pomwa ataco bivuze. Umuntu mureke anezerwe, ntihazona benshi barashavura ngo naka ntiyanejereje, naka ntiyagize iki. Kenshi ibibazo nivyo nyene. Murakoze rero kwari kubumvisha yuko abantu yaba twabaho turi bo, tutarinda gukora ibyo abandi bose bashaka, tutarinda guhenda umuntu, uko iyi si tubamwe ni filime, ukuri kuratangaje kubona ko ariko cyangwa atariko. Ni nacyo gituma ukwizera gutera kugabanuka mu bantu, kuko ibyo ubona sivyo, ujye ubona siwe. Sinzi ko bizotinda bikabaho, ariko twizere ko bizabaho. Murakoze. Coach JP, gira subscribe kuri Rukun Show YouTube na Limo TV Facebook. Murakoze cyane. Cyari Rukun Show.